inyeshamba za AFC M23 RDF zejeje gutangaza yuko zisohotse icese mu gisagara ca Uvira. Zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zimaze igihe zivuga yuko zasoze mu gisagara ca Uvira, ariko vyagiye kugaragara cyane, vyagiye kubonekana cyane yuko zino nyeshamba zitigeze ziva ngaha mu gisagara ca Uvira. Iki ni ikiganiro nkoze mu masaha y'ijoro, ni ikiganiro nkoze haciye iminota 30 gusa. Rino tangazo rimaze kuja hanze ryerekana yuko aho bandikiye Secretary General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko bagiye kwirotira muri kino gisagara ca Uvira, bafashe canke bihagiye kwigenekezo gicenda ukwezi kwa12 umwaka turangije 2025. Nizinyeshamba z'u Rwanda zejeje gusohorira itangazo ko ejo aho bukera kugenekerezo rya 16 bagiye gusohoka, bagiye kuva mu gisagara ca Uvira. Bikaba isohoye rino tangazo ubugira kabiri. Ubwa mbere yarabitangaje ko ihavuye Leta y'u Rwanda iranavyemeza, iranabakeza. None ubu naho tuvuge yuko Leta y'u Rwanda izongera gukeza ubugira kandi zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zabo ko zivuye mu gisagara ca Uvira. Kurundi ruhande abari mu minembwe ntiborohewe. Twigwaneho M23 bari kwicuza icatumye baduga hariya mu misozi miremire ya Fizi. Bahuriyeyo n'akaje Karamana, bahuriyeyo n'abasirikare bivugwa yuko harimo n'abarundi barimo aba wazarendo FARDC, aribo bariko baratitiza zino nyeshamba za RDF hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ibi vyose biri muri ino nkuru tugiye kubasangiza, aho mbere mbonye yuko ino nkuru ntorara ndayibasangije. Ndavuze ati cize masaha y'ijoro, maze ndonka amatelefone menshi bambwira ati raba ibi nibi, ariko casanga nivyo. Ndavuga ati mfise abantu benshi badukurana, ndufise abakunzi benshi, rero reka turare tubahereje ino nkuru kugira ngo ku munsi wejo tuzobakorere ibijanye n'ubusesanguzi, turabire hamwe eske nyamenyeshamba ziko zirasohoka, tubereke vyose, ariko naho zitariko zirasohoka navyo tubibereke vyose. Murabizi yuko imbwa tuyihamagara mu izina, ikinyoma tukagikubitira ahabona. Reka rero ndabaha ikaze mwa kino kiganiro, ndababwira uburyo ido nido zino nyeshamba zisohoye rino tangazo n'ivyo zasoboye kuvuga muri rino tangazo. Mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, vy'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi, abumva ururimi rw'ikirundi, ndavuga ari mu Burundi, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, eka Afrika yose muri rusange twovuga ngo tubamare. Muri abantu benshi mudukurikirana kandi mudukunda muri ahatandukanye. Reka tuvugishe abari Burayi, Amerika na Aziya, Oceania, mwiriwe canke mwaramutse. Bobo abo muri biriya bihugu vya kure, hari abari mu masaha y'umugoroba, amasaha y'umurango. Rero bose turabaha ikaze na kari muri kino kiganiro, turabire hamwe ibiriko biravugwa, turabire hamwe ibijanye n'iri tangazo zino nyeshamba z'u Rwanda zejeje gusohora. Mbega harimwe ibiki, ni igiki gitumye zino nyeshamba zisohora rino tangazo? Byose turaje tunabasomere rino tangazo mu rurimi rw'igifaransa, turibashirire no mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo mushobore gutahura byose muri rusange. Je mugiye kubana ni Cody de Black. Nkuko mejeje kubibabwira mu ntangamarara, inyeshamba za AFC M23 haheze iminota 30 nkoze kino kiganiro basohoye itangazo bavuga yuko ku munsi wejo bagiye kwirotira mu gisagara ca Uvira, canke bagiye kuva mu gisagara ca Uvira, igisagara bari bamazemwo ikiringo cy'ukwezi kirenga ko imisi igera kundwi, imisi igera kuri 6. Imisi igera kuri 6 yari irenze ukwezi zino nyeshamba zifashe canke zihagiye kino gisagara ca Uvira. Mu itangazo basohoye bandikira Secretary General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ryanditswe rikongera gategwa ko umukono na Corneille Nanga. Turaje turibasomere kugira ngo mushobore kumva zino nyeshamba ivyo zatangaje, ivyo zavuze, ndetse n'ivyo zagiye zirasabana rijya muzi yuko zino nyeshamba ziba zifise vyinshi zigenda zisaba. Mwitangazo zino nyeshamba zasohoye ndaribasomera guhera ku mutwe kugera kwiherezo. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies à New York, États-Unis d'Amérique. Objet: mise à la disposition de la communauté internationale de la ville d'Uvira. Monsieur le secrétaire général, faisant suite à notre décision du 15 décembre
2025 relative au retrait de nos forces de la ville d'Uvira ainsi que notre correspondance référée 003 bar Cordo très Poro bar AFCM 23 Senaï JPL 2026 du 12 janvier 2026 adressé à Madame de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à République démocratique du Congo, par laquelle nous avons formellement invité la MONUSCO à assurer la protection de la population civile de la dite ville, conformément à son mandat. Animé par la souci constat de lever toute ambiguïté quant à notre bonne foi, à notre attachement sincère à cesser le fait en vigueur, ainsi qu'à notre engagement résolu en faveur d'une résolution pacifique et politique à la crise. Notre organisation, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars AFCM 23, a décidé à ce jour de placer officiellement la ville d'Uvira sous la responsabilité pleine et entière de la communauté internationale. En compter de cette date, notre organisation s'engage à l'unité observation et de la monitoring qui attendait organiser la remise et reprise de la ville avec la force neutre et décliner toutes les responsabilités car la sécurisation de cette importante agglomération de la province d'ici de Kivu. Il incombe désormais à la communauté internationale, dans le cadre de ses responsabilités et de ses engagements, d'assurer la protection des populations civiles, la préservation de la paix ainsi que la sécurité de l'ensemble des habitants d'Uvira sans aucune discrimination. Nous attirons solennellement l'attention de la communauté internationale sur le fait que l'armée burundaise, les FDLR, les groupes armés du Wazalendo, ainsi que les mercenaires soutenant les FARDC, constituent une menace manifeste pour la ville d'Uvira. Ces acteurs armés ne sont partis aucun engagement ici dans le processus de paix. À ce titre, leur présence et leurs activités représentent une menace directe et immédiate, non seulement pour les populations civiles, mais également pour le processus de paix en cours et pour la stabilité régionale dans son ensemble. Dans ce contexte préoccupant, il apparaît indispensable que la communauté internationale assume pleinement ses responsabilités et révèle le déploiement rapide d'une force véritablement neutre dans la ville d'Uvira, afin d'éviter que celle-ci bascule à nouveau dans le choix de la désolation et la violence. La présente demande entreprise en toute responsabilité s'inscrit dans notre volonté claire de préserver les civils, de considérer le cessez-le-feu et de créer les conditions du paix durable fondées sur le dialogue, le respect des engagements internationaux et les principes du droit international humanitaire. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire général, de l'expression de notre très haute considération. Corneille Nangaa yo Bello. Yes, nko mwagiye muvyumva muri ano majambo ngiye ndababwira, tugiye turasomera hamwe. Sevri ari muri rw'ifaransa, ariko abenshi ndazi yuko
hari abadatahura ururimi rw'igifaransa, ariko turaje tubabwire bike muri bimwe bagiye baravuga muri uru rwandiko kuva mu ntango kugera mu herezo. Shaka tugira tubakorere aga petit résumé kugira ngo gashobore kubafasha mu gutahura neza kino itangazo zino nyeshamba zashoboye kuba zishira hanze. Ugerageje kumviriza rino tangazo ry'inyeshamba z'u Rwanda zeje gushira hanze, biraboneka neza yuko zino nyeshamba rino tangazo ataho ritaniye n'iryo bari basohoye mu minsi irenganye kugenekerezo rya 15 umunsi batangaza yuko basohotse igisagara ca Uvira, ariko biba ivyo guhenda amaso, biba ivyo guhuma amaso abantu, maze zino nyeshamba zirazana abamenyesha makuru n'abakingo zirasohotse, ariko amakuru yagumye asakara yuko inyeshamba zitigeze zisohoka plutôt. Mwaravyumvise umukuru umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubu imigendanire y'u Burundi n'andi makungu Edouard Bizimana, leta ya Kinshasa, umuvugizi wa leta, umuvugizi wa gisirikare yari yarakiri Sylvain Kingembo Musa General de Brigade, bose baragiye barekana proof zerekana yuko zino nyeshamba zitigeze zisohoka mu gisagara ca Uvira, ahubwo ari uguhenda amaso, ahubwo ari donc kugira ngo leta z'ubumwe za Amerika zigire ko basohotse kumbe zino nyeshamba zigihari. Tugiye kubona kandi kuri no musi genekerezo mwijoro ry'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 basohora urundi rwanda kurusana rwa rundi yuko bakeneye kuhava, basaba secrétaire général wa leta z'ubumwe za Amerika Antonio Guterres yuko bo basabira cyangwa bakabafasha kugira ngo haje ingabo ziri netre, ataho babogamiye, ati ntabwo dushaka FDLR, ngo ntabwo tuhashaka ingabo z'abarundi, ngo ntabwo usanga wazarendo ngo na FRDC, ngo turahashaka ingabo ziri netre. Izo ngabo ziri netre bashaka nizi byaragiye biravugwa yuko hoba hagira hazanwe ingabo za Tanzania, hoba hagira hazanwe ingabo zigiye zitandukanye, ndetse aho numwumvise yuko n'abafaransa ngo bagomba kuhaza, ariko ubu tuvugana Tanzania bagomba kuhazana iza yaramaze gushika mu butaka bwa Kongo kugira ngo ishobore guhangana n'umutwe w'iterabwoba w'igihugu cy'u Rwanda AFC M23. Ibi bintu turavyita gute? Mbega izo ngabo ziri netre bigenda gute? AFC M23 itangaje yuko ejo aho bukera isohoka officiellement mu gisagara ca Uvira. Ese koko bazongera babivugire kwa kundi canke bagiye kwasohoka? Ariko hari impamvu zoba zitumye zino nyeshamba zisohoka mu gisagara ca Uvira. Ya mbere nuko zino nyeshamba zisugereje cyane, ziriko zirarya amabombe menshi, ziriko ziraswa bidasanzwe, zari zikigongo kabo za Makobora n'ahandi heshi za Minembwe, nkuko nababwiye mu ntangamarara, bariko bararya umuriro udasanzwe. Izi nyeshamba zashobora kubona zitoronka isaganizo canke aho zihungira, zigahitamwo kuvuga yuko zivuye mu gisagara ca Uvira. Navyo birashoboka, ariko sinje kubarambira, kumbure ku munsi weje ho bukera tuzobarabira ati eske nyeshamba zahasohotse canke kwa ruguhenda abantu. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwese tubana mu biganiro n'amakuru, nizere ko mukomeza kumererwa neza. Bye bye.